Ego turabandanya tuyaga n'umutama Hantoni ndakazi. Ubu no atubwira ku bijanye n'intahe. Kera ngo umuntu yatigwa amaze kurongora. Umunsi arongora yamara iminsi naho yatanga inzoga na nkeyi nka zitatu, yarashobora rero kuja mw'iryo banga ryo kwatigwa. Ego hanyuma rero amaze gukura agasaza, haraba mu muryango wiwe uzokurikirana iyo ntahe ya se. Afise abahungu yaratora umuhungu abona yuko yomusubirira mu gishingo, agaca amuronderera umuhetsi azomukurikirana kugira ngo azoshobore gutunganya neza ibijanye n'iyo ntahe azoyishikire. Atamufise rero bakamuronderera mu buzukuru. Uwo muzukuru rero akaba ari wasigarana iyo ntahe ya sekuru. Uwo rero yaca yitwa Samuragwa. Yitwa Samuragwa. Urakoze cane. Urumva rero umuntu amaze kwatigwa iyo ntahe rero ntiyaca igenda ngo izimire, baguma barondera mu muryango uwoshobora kuzosigarana iyo ntahe akazoba umushinga ntahe azoza aratunganiriza abantu. Yego cane, ndumva yuko wari umuco mwiza w'abarundi. Intahe rero yoba yava mu giti kihe? Nta giti woba wibuka bakuramwo iyo ntahe? Cari igiti c'umugumya. Yego urakoze cane rero, ndagushimiye.